abarbitre bo ngaha barashobora kuba bazinanye na mon adversaire canke bakabenteresa reka turihe abayitranje atamuyobozi bazi no urumva abafana baridoga c'est vrai mugabo akidoga ngo tera arbitre avuga ibitari kandi atavyo bazi batazi regrema mugabo bakiye uburenganzira bwo gukota an arbitre amaze imyaka 70 nabo baje kuri tele gusa hariho nk'umuntu adashobora kugira neza resinyo adashobora kuzigira cyo kuzizerekana adashobora kuzigira abanza guharura mu Algerien abari bien baramukubita goza amabaza baramukomeretsa beaucoup féliciter que nashoboye gusotena mon collègue. Jewe nitwa Ndayitweko Augustin yeshi bandazira mango pe nari mwambasavye ko twovugana kuvyerekeye bya basketball je natanguye carrière ya basket en 1998 hanyuma ndagira doga amagrade ndashika kuri grade ya arbitre fédéral c'était en 2007 canagenda i Kigali guca ikintu bita préqualification internationale à Kigali. C'était en 2007. En 2008, nagiye à Kinshasa, ça part ici. En 2010, ndagenda Dakar, c'est donc un brevet international. Ndayikoresha gushika aho nasezereye en 2022. Niho nasezerera carrière en 2023, bientôt. Niho nasezerera carrière à 25 ans. Donc ubu rero kije gusezera carrière d'arbitre naciye baciye banoma kuba instructeur national des arbitres. N'ubu rero nivyo ndiko ndakora gusa no munsi. Nakina volley nari umupasser mugabo ndabona yuko ntashobora kuzogira amatana menshi cyane ndahindura nja muri basket. Ngiye muri basketball hariho umu instructeur yarapfuye malheureusement yari ministre wa environnement et de l'eau en 2016 yamwica ico gihe yitwa Niyonkuru Emmanuel niyo cyankonsa yuko noje muri arbitrage ya basket et il m'a encadré jusqu'à kuri brevet brevet fédéral donc une préqualification à l'international. Ntabwo nigeze njamo nakatonya kuko Aletes twari encadré par un entraîneur yitwa Mastiro yari umuntu abizi cyane hama ncamba entraîner gutyo njanja muri carrière ya basket. Basket sinakinye umwanya vraiment naje comme apprenti arbitre mugabo wenda kina vene byoroshe cyane mugabo no gushyamwo beaucoup d'énergie en fait ico gihe basketball yitanguye kuduga tukaje kwirorera tujanye na Manuel Nakwari hanyuma mu nyuma arambwira ati itegure rero nzogushema arbitre aratangura rero na tweet parce que je n'ai pas fait Bururi à l'école secondaire, je n'ai pas fait Bururi niho kaneze mugari yabitwa ba mu basket hari yabitwa ba Rome hari yabitwa ba Kibaga yego bon Kibaga baracakina 21 no munsi kuri entente sportive yitwa Jean Marie rero Bururi hari abitwa ba Nestor sinabibona sinobivuga neza parce que je n'ai pas fait Bururi. Vu ma taille, je n'étais pas performant muri compétition. Ndanje niyumvire ko ngahindura carrière aho ushobora kugira perfection. Niho naca nambrasare carrière d'arbitrage.
ingene byatanguye hatanguye kuba ari equipe yitwa Kerne ifite amafinale n'umunani mu playoff tukaja kuraba igihe cyose tuja kuraba hanyuma twajana nakwiye wowe niyo nkuru Emmanuel twarakorana d'abord muri Berbe twava ku kazi tugenda kuri tele puisque twamana nawe ko ari umuformateur il m'a incité yuko noja kugira arbitrage none nari cyendo nka brevet ntoyi nyene de participation une lettre de participation pas brevet parce que ita brevet tango kuranga premier degré iyo rero nayo c'est en 99 premier degré ndayironka muri 2002 deuxième degré ndayironka muri 2006 2007 rero niyo nashanja kurondera préqualification à l'international azarubitra kandi nabimenye ningoga kuko niyo nkuru Emmanuel twaramana yaguma anyankadra anyereka ce qu'il faut faire. Imyaka ya mbere apprentissage iragoye igihe cyose muri métier yo yose bigatangura kugora yanotama kumanya intoki zijanye n'ibiharuro by'umukinyi foti canke kwerekana nimero z'uwakosheje equipe yakosheje ni ibintu bifata umwanya munini kwimenyereza kenshi l'encadrement aussi kugira ufise umuntu akwangaza. Qualification ya mbere nayigeze Kigali en 2007 hanyuma nca ndayironka 2008 nakuye ko nagiye en Kinshasa je n'ai pas réussi muga 2010 nca ndayironka à Dakar kuva ico gihe nca ndabandanya ndi international disc nagiye no muri recyclage au Gabon en 2013, oui. Muri Abidjan en 2016, oui. Et bon, il y a tous les 3 ans, 3 ans de recyclage. Tous les 3 ans. J'ai gagné jusqu'à récemment en 2023, on a chié witwa Aimable niyo cyansurira Aimable Nkunzimana n'ubu niwe ari arbitre international actif ico gihe iyo myaka nayimaze ndi jenyene. Au Gabon nagiye muri Amaputo ni Mozambique naragiye en Tunisie à Sousse nagiye muri Angola nagiye no muri Egypt. Voilà. Bon, c'était à Mozambique. Eko ndavuza Mozambique na Libye. Iyo match yari match ikomeye cyane arbitre twari kumwe yari mu Algerien abalibye baramukubita goza amabaza baramukomeretsa hanyuma bacha basaba ko twe twari batatu bacha basaba ko je n'umu Ivoirien ko twobandanya iyo match kugira ihere baje dino pas continuer cette situation. Mon collègue baje kumukomeretsa twe ntawe wize nanzwe nza kugenda iyo match ni andi ba beaucoup féliciter que nashoboye gusotena mon collègue muri kori wacu so muri evaluation. Kuva dimwe nije muri carrière ya 27 ans nta mbaro bitora kubita mu mukomeretsa urumva abafana baridoga c'est vrai mugabo akidoga ngo tera arbitre avuga ibitari kandi atavyo waza batazi regrema mugabo bakiye uburenganzira bwo gukota an arbitre amaze imyaka 20 nabo baje kuri tele gusa urumva kibura uburenganzira badafise ngo urya ryari kosa canke arivugije ubutariko canke yanze kubivuga. Rero niko vyama kenshi umwuga wacu l'arbitrage ni umwuga mwiza mugabo ni engra chaque équipe itsinzwe kenshi 90% 90% bamavuga ko ari arbitre atsinze
ari mauvais arbitrage itumye batsinda kenshi à plus de 90%. Mbo yoshobora kuba mu arbitre abishaka parce que aca ahindura carrière akaja muri formation parce que turagira formation formation écrite tukagira pratique. Hariho nk'umuntu adashobora kugira neza resinyo, adashobora kuzigira kuzerekana, adashobora kuzigira abanza guharura. Yego sinovuga ko ari bose mugabo ubishatse kuja kuvyiga ikintu cyatugora muri carrière arbitrage bon nk'ibindi vyose ntivyoroshe kuko uhejeje nko kwarbitra nka match abantu bagaca baje kwicara nk'ahantu ntiwohicara ushobora obligé de quitter le lieu kuko ntuzi amakomantere baza kugira après. Rero ica bituma umenga ni ibyo guhunga ugaca ujya kwicara utashaka kubera yuko utinya kumbure ko ari igihe baba bagira des commentaires mbi kuri wewe canke bakanagusindira. Rero nta métier itagira débat ideho. Yego ivyo biramaho cyane kuko turavugana ro trio turavugana uti hajya kuri rya kose nawe rivugije ntiryaryo canke ujya mu kinyarinjije avec faute mu ntwayivugije. Rero hajya tuca tuguma tuvugana hajya karata iheze tuca kugira evaluation ya karata iheze kugira tubikoreshe muri karata ikurikira tuguma tuvugana. Les équipes nationales zidaparticipa cyane muri FIBA. La cotation tuyacha baduha koti y'umwaro w'itumwe masculin umwaro w'itumwe féminin. Mugabo yo haba participation nyinshi za équipe nationale n'ibindi bihugu usanga bafite abarbitri 8 9 batandatu. Mugabo twebwe participa les clubs pas les équipes nationales. Les clubs nazo ntiziduza kota cyo bituma tant que l'équipe nationale zacu zitaraparticipa kugira ngo batudugize kota twamana umwaro w'itumwe umugabo umwaro w'itumwe umukobwa abo turabafise bari en activité oye umwaro w'itumwe niyo agumaje après twazaje kugira recyclage niyo bitakunda bakavamwe par exemple bakistimba ko atatoye ikibazo niho tuca tukoresha uwundi kugira muri ambrase ko dufise kota imwe niturenza. Non igituma iyo afite byarahindutse ntuze le playoff nizo détermina le champion de la saison. Rero le champion de la saison haraje ikintu bita BAL depuis 2021. BAL rero ni Basketball Africa League. Iyo BAL rero yajizanye uburyo bwinshi cyane ko ima equipe atsinze. Rero les équipes zo mu bihugu bitandukanye zigomba kurenforcer kugira zitware ayo maprix. Ni jar business en fait. Alors les staff za ma équipe zishatiye ziti abarbitre bo ngaha barashobora kuba bazinanye na mon adversaire canke bakabenteresa reka turihe abayitranje atabuyobozi bazi no bico bituma nizo biva kuko bariko baraspira kuri izo prizo muri bar. Batanguye ku arbitra niba abanira kugira bise attestation de réussite ku bankadira kugira baronke premier degré deuxième degré. Hari abo tuvuga tuti abaye ni performa ba uyu nawe narindire gatoyi canke babiri cyangwa batatu barindire umwaka umwe turako ukomeriyo. No baracatanguye tuguma tubandanya nkajya nko muri mita niho mbandi cyarabwira nti hajya déplacement nukuye
ikosa kuvuza ngo fo kuvuza neza no kuboko neza elegama bityo bariko ndabangaza bari hazi intaba mu Burundi kenshi iyo duhamagaye abakandida bashasha baza kugira formation ari nka 40 bazobandanya presentation ugasanga nka 8 6 ari bacagiye twawo ahejeje formation kandi yamenye hanyuma turindiriye ko tugira pratique cyo dusanga tukababura bre twinjije nk'abantu nka 30 c'est un exemple ukazibona haje ku participer nka 6 5 moins de 10 atuka isinzi baca baja cangira ngo bagira ubwoba parce que ariho nk'umuntu ashitse imbere ya public ingana kujyaye atumva ico yokora biva kuri caractère y'umwe rero ego biko bigenda bigira kumwe ko tuyikorera rimwe mugabo problème dufise toujours ariko bari ni la participation des équipes nationales izo zira bloquer arbitrage cyane aha tu participa mu isanzwe les équipes nationales zisohotse niho naho zoshika kure les prix zazo ni ntoya donc bacha rero les clubs je préfère mi bar or la participation des clubs ntakidu itumarira mu twebwe au niveau ya quota des arbitres tuma twibloquer kuri umwe kuri 2 un masculin une fille Football ikateye imbere cyane nakubwiye yuko cyane yadugijwe na BAL twe twatangiye kumenya muri 2022 iyo yatangiye 2021 tutangiye kumenya muri 2022 2023 on a participé le club Dynamo participé muri BAL hama cyabagorana kubera hari ibintu byace bigorana kiragaruka bacha bayicana amande 2024 urunani ruragenda ntibashitse kure bace barutsinda très récemment rero Dynamo yari yabaye champion mugabo hari byagoranye hari amande bari batangishije ico gihe muri 2023 byari bwaheze ko yariha bari bacaka le staff yanze bari cyabakuramo rero twebwe arbitrage irikira duga cyo kimwe n'amakrebe twiduzigiriza rimwe afite nabiko bariye kuko twiko tubona ko ekipe ziko ziraduza natwe cyo tuduza nkubuye hagira tangura inkino hacabaho encadrement ikomeye cyane y'abarbitre nka une fois la semaine tubagira sport de masse kugira gumane forme narashitse ko narigeze kuronka occasion de sortir yo en 2007 bibereye Kigali FIBA yaruganije Kigali hama je ntibari bashize mu mazo participer muri iyo formation parce que en fait le gouvernement yari yashoboye kuriha batatu ibarihiye rero je ndasaba dérogation je mu nkundire ngende ngo nirihira les frais ntabyo ndabasabye ndazirihira mugabo ni mu nkundire ngende bati wirihira twakwemere puisque nabise objectif cyaragenda ashitse Kigali bati bari batubwiye ko muza muri batatu je ndabwira yuko nirihiye naje bati okay kora kibazo nayo impandanguye rero objectif yatanguye kwata le métier d'arbitrage ni métier noble mugabo ingrat tous les jours si muri arbitrage ya basketball gusa ni arbitrage yose sinaho gusa ni muri société yose no mu manza ni kujya bigenda no mu justice hose utsinzwe bivuga yuko ubucamanza bwagenze nabi ko natwe turabacamanza mu nkino byagaje mu nobwira les clubs n'abafans ariko birasanzwe kuko bashaka bise mwina mwinshi wo gutsinda rero abonye nk'akantu yibaza ko arubite yamurenganije ko agavuga ati twe twatsinzwe kubera arubite kanaka canke bisanzwe jewe muri carrière d'arbitrage nkuko rero bitwigishije
ndashira muri guerre cyane rigueur cyane kuko irya tere ajya amasaha abiri ni arbitre abayiganza rero je niko ndarbitre nashira muri guerre nuvuga ko nta muntu agomba kungora nasaba secours au policier bakamusohora umukinyi twabisezerana ashika muri terrain agaca asokora mayi kagenda arekera naca mpagarika umupira gaca namusohora genda kubarire sohoka muri staff yanyu bakubwira ingene uteza kwikomorota rero muri carrière ya arbitrage je reconnais ko nashe muri guerre nkuko yari twigishije en fait